Nesra Webana yatuye nk'umukinnyi mwiza cyane naze Laliga adakwije imyaka 23. Lamine Yamal yatuye nk'umukinnyi mwiza wa Laliga ari munsi y'imyaka 23. Hano nibaza ko ataco kuganira ko ikomeye cyane. Hano nta debirimwo ni deba irari kubera ko dufise ba Laliga beza bari munsi y'imyaka 23. Uvuze ko Lamine Yamal we yaranze Laliga ari munsi y'imyaka 23. Hari mu buryo bwo kumukonkinasa twava tuvuga ngo yarenganijwe ntiyari kubona Lamine Yamal. Ya uvuze bari munsi y'imyaka 23 gacha turaba mbega muri Liga batunze bande urasanga kwa Real Madrid bafite Jude Bellingham arashari munsi y'iyo myaka barafise Arda Güler munsi y'iyo myaka kandi uribuka ko bagiye baratogwa katari gake nk'abakinyi bari munsi y'imyaka 23 baranze ukwezi kanaka muri Liga wagenda kwa Barcelona nyene urasanga munsi y'imyaka 23 hariyo Lamine Yamal hariyo mwana yitwa Pau Kubarsi hariyo hari na Pedri ntiyakwije 22 Pedri kwije 22 canke 23 undabire neza hariya nikuvuga ngo uno musi uvuze moins de 23 ans ni presque izi generation nyene zikomakome muri no migwi Real Madrid na Barcelona twagenda muri equipe ya Atletico Madrid aba bana ba Pablo Barrios abana ba Juliano Simeone urasanga bakiri bato bivuze ngo ku bice byinshi kwijana under 23 bivanye nuko mu gihugu ca Espagne turiko turabona muri no migwi ikomakome Real Madrid FC Barcelona ndetse na Atletico Madrid bariko barubakira ku bana bakiri bato kandi umwana ari kararonka opportunity ku myaka 18 19 voire même 17 biroroshe ko hageze igihe agwanira agashimwe bitakiri vya bindi akagwanira nabo mu migwi mito mito kuko kwitwa umukinya kinira Barcelona ari munsi y'imyaka 20 uraza gusanga n'ubundi kugira ngo uronke uwundi ari munsi y'imyaka 20 akinira equipe nkuru uno munsi biroroshe gusumba uko byari bigoye mbere dufata karongo mu kashimwe ka Golden Boy uriya Maro kinira Barcelona byahora kenshi usanga kugira ngo uronke umukonkira direct mu equipe nako mwino migwindi itakikomeye bigoye ugasanga ugashima ka Golden Boy turaja kurondera mukinyi kwa Benfica turaja kurondera mukinyi kwa Sporting turaja kurondera mukinyi muri za Arabie Leipzig n'ahandi mugabo uno munsi Yamal ako gashima gatwaye bigaragara ngo agatwaye ari n'abandi bitwa uko bamaze kubihanga gitakibimvira muri cadre y'abana kuko Yamal no musingi mwimvira muri cadre y'abana ucurongera ko n'ingintu gikomeye byukuri Yamal akagashimwe bagahawe na Tala canke bagahawe n'ivyo yashitseko je nemeza ko muri Liga gahawe n'ivyo yashitseko gusumba Tala kuko lo Tala ela mugabe ivyo umuntu ashika ko navyo nibindi nico kintu nagarutse ko kuri akagashimwe ko mukinyi akiri muto yaranze UEFA Champions League witwa Desire Du jewe matieri ya Tala sinogeranya Due na Yamal mugabo Due yarabaye mwiza muri UEFA Champions League kubera ikikwera ivyo yashitseko Yamal atashitseko. Rero abantu bazi batandukanye ibi bintu bibiri ndemeza ko umukinyi arashobora gutogwa nka mwiza mu kintu kana mwiganwa kanaka atari kubera ari wafisi yo mano gusumba abandi ariko ari kubera yashize kuri byinshi gusumba abandi ariko kandi birashoboka kushika ku kintu kanaka ari wo ufisi yo mano ariko kandi niyo mano yaherekejwe n'iki n'ibikogwa dufata karo mwako heze Jude Bellingham yatoye nk'umukinya kiri muto yaranze UEFA Champions League mu gihe umukinyi mwiza yaranze Champions League ari Vinicius Junior vuze mu makinyi bakiri bato muri Champions League suko Jude ari we yaraze umupira gusa gusumba abandi nuko iyo mano yarayifise ariko kandi cerekezwa n'iki n'ibikorwa bikomeye dufata karo uno munsi nabonye ikinyamakuru ESPN hari ku munsi w'ejo baje kuba postinga bavuga ngo Pedri Gonzalez il est le meilleur milieu d'iterrain ku isi kubw'ikinyamakuru ESPN abatari bake bakavuga ngo eske ni mwiza mu rwego rwo kuba ari wafise impano canke ni mwiza kubera ari yashitse kuri byinshi nico gituma benshi ubona batavyemeranya kuko no muzi deja dufate nk'umukinyi wofata kari mwiza bivaye n'ivyo yashitse ko yitwa Vitinha hagati mu kibuga n'ukanza ca gatanu hari benshi bamusumba kandi taco bashitseko rero hariho criteri en fonction y'ivy'ikinyamakuru kanaka kiba cafatiyeko kuko nk'uno muzi umbwiye ati umukinyi mwiza hagati mu kibuga nkaca ndaba ivyo bashizeko je no tura Vitinha mugabo ndavya matière ya talent ivyo umuntu akiruka avuga ngo uyu muntu ibi bintu bimurimo mu maraso ku bice byinshi kwijana Pedro no mwaka yarawuranze rero na Lamine Yamal nibaza ko doma pare nk'umukinyi yatwaye La Liga Abris afise yo mano yari karayiganwa n'abandi nabo bafise yo mano ariko batatwaye La Liga nico kintu novuga ngo yabarushije impano aca barusha ko iyo mano yiwe umwaka urangiye bagize gute bashite ku kintu gikomeye Flick yatoye nk'umukinyi nk'umumenyereza yaranze umwaka nawe nyene Dini pare suka ari umumenyereza akomeye La Liga itunze
cyangwa se uko ariyo mumenyereza yoba yarakoze ibyo abandi batari bwigere bakora, ahubwo nuko ariyo mumenyereza iyo mpano yiwe yaragaragaye nk'umumenyereza mukuru, ariko kandi iza kuba recompense cyangwa iza guherekezwa n'ikintu gikomeye cyane cyitwa ngo yatwaye igikombe cya Laliga, aho byananiye Carlo Eraza abakinyi beza, aho cyananiye umugabo azwi izina rya Diego Pablo Simeone twaha amahirwe, aho byananiye rega n'abandi bamenyereza nka ba Michel mu mwaka weze bari bakomeye no mwaka byaje kuba bigira gute bibangira za FC Sevilla byanse, za Valence byanse, imigwi presque twari twiteze yose byanse. Nivuga ko Ernesto Valverde bisa n'ivyamukundiye yaje kubana uvuga ngo yisanga muri Big Four, ariko yari kara visa Europa League byanse, yasezerana na Manchester United muri demi final, yabuze Copa del Rey mwaka weze yari yagize gute yari yayitwaye, wagenda kuraba ukavuga ngo yarakoze mugabo bivaye n'ivyo yari yashitse ko mwaka weze, uyu mwaka yanditezwe ko vyinshi gusumba ivyo yashitse ko mwaka weze, ukabona ngo doma part bisa nko vyamwanki. Rero kudo chapo kule Lamine Yamal akagashima gatwaye doma part totalement méritata, kindi kintu novuga ngo naka canke naka bari kumunaniza. Ni Lamine Yamal no musugiye kuraba mu gihugu ca Espagne ndetse no ku rwego rw'isi je ubwanje, uravye abana bari mu rugero rumwe, ndavuga muri generation iri munsi y'imyaka 23, kuko jewe ubundi umwana w'imyaka 17 bakiri mutonyi mugabo, hari abana b'imyaka 17 bafata ingingo z'abantu bakuze. Ugiye kuraba mu equipe novuga ko akomeye, hari iyi equipe Paris Saint-Germain fils Bradley Barcola kagira n'umwana yitwa Desiré Doué. Ugiye kuraba aba ba John Neves bose ba John Neves baracari bato. Ugiye kuraba muri equipe Real Madrid même chose Warren Zaire Emery. Ugiye kuraba muri equipe Real Madrid uza kuhasanga Arda Güler na Hendrik Moreira. Ugiye kuraba novuga muri equipe ya Manchester City n'uwo Savinho. Ugiye kuraba muri equipe ya Arsenal nta uhari Gabriel Martinelli na Lewis Kelly. Ugiye kuraba muri ama equipe akomeye na Ethan Waneri. Ugiye kuraba muri ama equipe akomeye muri za Champions League yariko arigaragaza, nibaza yuko naho bari ko bagatora au niveau européen atari muri Espagne gusa, Lamine Yamal yagomba kuza guhangana na Desiré Doué n'imiburiburi, kandi Lamine Yamal ari mu favori cyo Doué yagomba kumusumba kwa ruko yatwaye igikombe. Mugabo no munsi mu gihugu ca Espagne wabigarutseko, none nimba bavuze umukinyi mwiza w'imyaka munsi y'imyaka 23, tukaba tuzi ko harimo Nico Williams, tukaba tuzi ko harimo Pedri Gonzalez, tukaba tuzi yuko harimo Jude Bellingham, tukaba tuzi yuko harimo novuga ngo abo ba Arda Güler, ba Arda bagiye batandukanye, Juliano Simeone. Mugabo wacu ufata rero abakinyi bose uno muze ba equipe zagize performance zimwe, nibaze ko agashimwe kategerezwa kuba ka Jude Bellingham. Mugabo equipe nizagize performance zimwe na statistique individuelle, umwana yitwa Lamine Yamal ari hejuru cyane. Rero no munsi mu gihugu ca Espagne ko Mike yakivuze, biragoye kumva batoye mukinyi ari muzi w'imyaka 23 yaranze no mwaka, umwana yitwa Lamine Yamal ntaze, kuko no munsi vyo natugora no gutora mukinyi mwiza yaranze umwaka muri equipe FC Barcelona. Lamine Yamal ntitugombe ko mwiyumvira ko nimba yo barafinya, nimba yo ba Pedri, mugabo umve ngo yo bari en concurrence n'umwana yitwa Lamine Yamal. Ivyo rero jewe bituma mfata Lamine Yamal nk'umukinyi mwiza munsi y'imyaka 23 ngendeye kubona dondaguye ivyo batanze. Nivo yari vizwe n'umuntu yitwa Juliano Simeone yayigira ari nko muri Barcelona ino season. Oya niyo yigira como concurrence, niyo yigira atari muri Barcelona agatwara igikombe tout simplement. Niho ndiko ndavuga kuko niyo equipe yatwaye igikombe. Real Madrid nta gikombe yatwaye, Atletico Madrid nta gikombe yatwaye. Barcelona yo bari yakagomvye ko ari yitunze uyu musore wa Simeone, kandi akacana ronka n'umwanya wo gukina nko yaronse muri Atletico Madrid, equipe igatwara ibikombe. Je suis sûr ko hari uruhara yari kugira rukomeye cyane mu bikombe equipe yatwaye, bigatuma tumufatana nko mukinya agomba concurrence Lamine Yamal. Mugabo no munsi je suis totalement d'accord na Laliga batoye umukinyi mwiza ari munsi y'imyaka 23. Erega merita no kuba yonatogwa nk'uwaranze Laliga, ana merita no kuba yotogwa nk'uwaranze Laliga, kandi ata muntu yovuga ngo vyari bingahe n'umukinyi mwiza muri rusange wanashaka no munsi ari muri course ya Ballon d'Or. Nibaza yuko imyaka 17 ya Lamine Yamal bientôt 18 iramwemerera kwitwa ahantu guhiganirwa ahantu hari abantu bakuze. No muzi yasinga mu bana, kuko mu bana biragoye kura mu gashimwe na Lamine Yamal ntakagutwara, kugira ukamutwara Yamal nukuba mwiganwa mwarimu wowe wagirwa amahirwe equipe bigacishika kuvyo Barcelona tashitseko, sino amatiere ya tara incomparable. Equipe iwe turazi ngo igomba gushika kure byanga bikunda, natagira malchance igarukire hafi parapora aho gwaho yagarukiye agomba kugutwara. Urasanga ko fatamo mwakwezi Ubushimwe bwa Golden Boys za Copa niza nagashimwe na kamwe ku mwana kiri munsi y'imyaka 20 Yamal atatwaye.
ni concurrence ivyutse ku kanyuma nyuma yi performance no ikomeye cyane muri finale witwa Desire Doué sino Desire Doué yataduha finale agira uruhara mu bitsindo bitatu akagashimwa k'umukinyi yaranze Ligue des Champions kiri muto karaka Yamal aho duwogiye kuraba yaciye kwiza contribution mu bitsindo 10 pas des ives tanu bitsindo bitanu en plus finale mutwaye igikombe byitwa kari wowe ico gikombe gitanze malgré ko ari entouré cyangwa se waruki kujwe n'aba Ousmane Dembele aba Bakvijik Varaskelia aba Fabian Ruiz na Vitinha bakoze akazi gakomeye mugabo performance ya Doué yaba exceptionnelle c'est pas n'importe qui peut marquer un double muri finale agatanga na assist ivyo tuba tuvyiteze kuri Dembele muga navyo yakoze iyo ubikoze kudo chapeau wafashe responsabilité Dembele atafashe uwo munsi wakoze ivyo Varaskelia atakoze wakoze ivyo Barcola atakoze erega wanakoze ibikomeye cyane na Vinicius atapfa gukora kuko no muzi dovise finale zinga Vinicius akinye muri Madrid si finale zibiri 2020 ni ya 2024 nibaze ko ari umukinyi ari mu bakinyi bake umwana yitwa Desire Doué amazogira performance nkazijya muri finale ya Champions League contribution mu bitsindo bitatu mu byo equipe yatsinze mu rukino rumwe rwa finale nibaza yuko n'ibintu biboneka gake yari yaninje mu mateka mwana bakiri bato bakizi ivyo biharuro yegere ba Patrick Kluivert baba baje kwa babigera ko nabo nyene bakiri muri iyo myaka rero ikintu cyatubiye Yamal atanatogwa nk'umukinyi mwiza akiri muto muri UEFA ni performance exceptionnelle kuri finale witwa Desire Doué atakuwa natwara ico gikombe sino Yamal n'ubundi bushimwe bwose ahuriramo n'abandi mu bakiri bato ku bice 95 kwijana ugomba kwisanga ku gashima agomba kugatwara gusumba abandi Yamal rero mukinyi mwiza wa Laliga ari munsi y'imyaka 23 ni Lamine Yamal Neslawi Eba nakino gihe ari mu mugwi serukira agihugu wa Espagne Fula Hoya ari naho tugiye kuza rero twihuta cyane tunaganira cyane kuri umugoroba tuziganire kuri equipe serukira agihugu ziko zirakina igikombe